icyubahiro kuri uyu munsi udasanzwe umbiri y'ubuntu bwo guhagarara imbere y'ubwoko bwawe. Mana nzima dushobozwa byose nawe duha inkomezi, mwemu yera ni ukorera muri jewe ugakora no mu ishengero ryose, ntacyo no kwivugira atari wewe. Nico gituma uyu mwanya wose tunezerewe mwami Mana yuko dukura mu bwiza udushira mu bundi, tuva mu rugezo rumwe tuja mu rundi. None mwiza wacu ndakwimitse hano mu mitima yacu kugira ngo utuganirize biciye mu ijambo ryawe, icubahiro no kuganza bibi byawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Oya sindabumva, turagomba kuvuga amina kuko Imana irakwiriye. Amina, haleluya, haleluya, amen. Wow, Imana ibahezagire cyane. Kuri uyu munsi rero nkuko mubibona nije natewe iteka n'Imana ryo guhagarara hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana by'ukuri ni nziza nkuko kuva mu ntango bamye babivuga gushika muri uno mwanya nkivuga iyo Mana ni nziza, ariko no mu mwanya tuzaguheza iyo Mana iguma ari nziza. Imana ishimwe cyane. Imana ntiba nziza gusa kubera wowe wayivuze, Imana ntiba nziza gusa kubera bya bindi byabonetse, ariko Imana ihora ari nziza. Imana ishimwe cyane. Ibihe byose Imana ihora ari nziza. Dawidi we yarabuze umwe nayita kuko yasanze iyo Mana irenze. Imana ishimwe cyane. Rero kuva mu ntango gushika umwanya Imana iguma ari nziza. Imana ishimwe cyane. Rero kubw'ivyo ndagomba ngo turabire hamwe biciye mu ijambo ry'Imana ibintu bishobora kudufasha kubaho duhimbara Imana. Imana ishimwe cyane. Ibintu bidufasha kubaho duhimbara Imana. Nkuko mubizi aha twese hari ibintu bimaze kuduhimbara, hari ibintu bimaze kutunezereza, tukumva turahimbawe, tukumva turanezerewe. Imana ishimwe cyane. Tukumva imitima yacu iranezerewe. Umuntu wese ari ngaha nibaza ko hari ikintu kimaze gukoreka ku buzima bwiwe, akumva arahimbawe mu mutima wiwe. Ariko ubu unye tugomba turabe natwebwe ivyo tuma Imana ihimbagwa. Imana ishimwe cyane. Atari uko Imana ikora kuri twebwe imitima yacu igahimbagwa, ariko ubu tugomba turabe ibishobora kudufasha kugira ngo natwebwe duhimbare iyo Mana. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo cette fois Imana ntigume gusa iduhimbare, imitima yacu ihimbagwa n'ibyo dukorera, ariko natwebwe turashobora kuyihimbara. Imana ishimwe cyane. Rero tugomba turabire hamwe ibishobora kudufasha tuve ku rugezo rwo kuguma twakira, tuve ku rugezo rwo kuguma gusa duhimbagwa n'ivy'Imana igumiduha, ariko ubu tuje ku rugezo rwo kuvuga ngo nanje ndashobora guhimbara Imana, nanje ndashobora gukora ikintu Imana igahimbagwa. Imana ishimwe cyane. Turaraba ku nkuru y'umusore Imana yahagurukije mu gihe ciwe, turaraba gusa kuri uwo muntu umwe, ariko turaza kubyirabisha ko kugira ngo tubone natwebwe ibyo dufasha kugira ngo dushobore guhimbara iyo Mana. Turaza guhagarara mu bacamanza, niho hari iyo nkuru tuza kuvugana ko niyo umuntu dukunze kumva cyane, inkuru y'umuntu yitwa Samson. Samson turakunze kumwumva cyane, turaza amakuru yiwe cyane, ariko hari ibintu atwigisha, hari ibintu usomye inkuru yiwe bishobora gutuma na wewe ushobora guhaguruka ugahimbara iyo Mana. Imana ishimwe cyane. Rero turaraba mu bacamanza, turagenda buke buke, umusomyi wa Bibiliya araza kudufasha, tuza turagenda buke buke kimwe ku kindi. Si kimwe si bibiri, ariko n'ibintu bishika kuri bitatu tuza kurabira hamwe bishobora gutuma umuntu, wa muntu yari yarononekaye, wa muntu yari yarabaye mubi, ariko uno munsi akaba ashobora kugera ku rugero ashobora guhimbara iyo Mana. Imana ishimwe cyane. Akaba ageze kuri level nziza cyane, Imana yamwitegereza ikavuga ngo wow, ndabona umuntu mwiza ku isi, ndabona umuntu nishimiye. Imana ishimwe cyane. Rero turaraba kuri uyu muntu, kuri uyu Samsoni, tugende turiga buke buke, turabe ibintu bishobora kudufasha guhimbara iyo Mana. Rero turabe mu bacamanza igice cya 13, turahira ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5. Nitwovuga inkuru yose, mugandaza ndaca ku mayangi kugira ngo tugende turatahura. Dusomere. umumarayika w'Uhoraho yiyereka uwo mugore, aramubara ati iraba uri ingumba, ntiwigeze kuvyara, ariko uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu,
none rero uzuzire akaziri ntunywe vino canye ikiboreza na kimwe kandi ntuze urye ikintu na kimwe gihumanya kuko eheraba ugiye gusama inda uvyare umwana w'umuhungu kandi ntihaze hagire urupfuhe rumugera ku mutwe kuko uwo mwana azoba umunaziri. Umunaziri ku Mana uhereye akiva mu nda, kandi niwe azotangura kurokora Abisirayeli abukure mu maboko y'Abafilisitiya. Haleluya. Ahanye turabona ivuka ry'uyu mugabo Samsoni. Iki cyari gihe bari bakoze ibintu Imana itagomba, hanyuma Imana ikibashira mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40, bari nk'inyagano imyaka 40. Hanyuma Imana irahagurutsa uyu Samsoni biciye muri se wiwe yitwa Manoa, aravuka. Imana igendera umugore wa Samson, umugore wa Manoa, umarayika aramubwira. Hanyuma umudamu wa Manoa agenda kubibwira Manoa. Manoa ntiyavyemera, ariko mu nyuma arasaba ibimenyetso, mu nyuma aramenya yuko ari by'ukuri. Niho ngare tuza kubona Samson umwene yavutse, kugira ngo uyu Samsoni ukubaho kwiwe ngo azahagurutse akura abanyesirayeli mu Bafilisitiya ngo abagarukane muri Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Tubona rero icyambere kumenya umugambi w'Imana. Icyo kintu kiradufasha cyane kubaho duhimbara iyo Mana. Imana ishimwe cyane. Kumenya umugambi w'Imana ni ikintu gishobora kudufasha cyane kubaho duhimbara iyo Mana. Haleluya. Kuko umuntu wese ngaha ku isi ariho kubw'umugambi w'Imana. Nta numwe ariho kubwo kwinezereza, kubwo kwiryosha kwiwe, kubwo kujya no gufungura, kubwo kukiribiki, gukora akazi n'ibindi, ariko muri ibyo byose hari umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Tubona Imana ihagurutsa Samsoni. Samsoni aravutse ngo kugira ngo abariwe, murumva umugambi w'Imana, kugira ngo abari Samsoni atangura gukura abanyesirayeli abakura amaboko y'Abafilisitiya. Imana ishimwe cyane. Turabona umugambi w'Imana iyo umaze kumenya ati umugambi wanje n'uyu, burya ubaho uko Imana igomba. Imana ishimwe cyane. Ubaho uko Imana ishaka ku buzima bw'iwawe. Haleluya. Aba bantu ntibari bwaronka ikibishobora kubatabara. Bariho imyaka 40 uko nyene atakintu kiko kirabatabara. Ariko turabona umugambi w'Imana ku muntu atavyara, ku muntu atagira umwana, ariko Imana igatanguza umugambi wayo ku muntu atagira ikimenyetso na kimwe cyo kuvyara. Uyo muntu Imana imucisha mu mugambi wayo. Ariko kandi nubwo umugambi w'Imana waciye muri we, hari amakondisiyo yavuze ngo uyo nihaze hagire ngo ikintu kimugera ku mutwe, nihaze hagire vino, nihaze hagire ikintu cyanduye kizogera kuri we. Uyo muntu acabaho uko nyene Imana yabivuze. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo Imana yakuvuze ko utaravuka, hari imigambi Imana yavuze ku buzima bwawe utarabaho. Ibyo onye ugomba kubimenya kugira ngo ube uhimbara Imana. Ibyo utabimenye biragoye kuzoba uhimbara Imana. Nico gituma uyu mama ari we Ngumba yabwiye umutware wiwe ngo ati umumarayika yambwiye ibi nibi. Se wiwe Manoa amaze kubaza nawe nyene acabikurikiza uko. Samsoni yakuze atatondezi mugira ku mutwe. Sinzi ko bakoresha itondezi cyangwa umukasi cyangwa ugwembe, sinzi ibyo bakoresha ico gihe. Ariko yarinze akura umushatsi wiwe utamobwa, utava ku mutwe. Imana ishimwe cyane. Kandi yarinze akura atakintu ciswe vino igera mu kanwa kiwe. Arinda abaho atakintu gihumanye kiri ku buzima bwiwe. Imana ishimwe cyane. None uno munsi twebwe hari umugambi uyuhe ku buzima bwacu. Nagomba ndagufashe gatoya kumenya umugambi wawe, nubwo hari ibyo utaramenya, ariko hari umugambi uri ku buzima bwacu. Umuntu wese ari ngaha. Imana ishimwe cyane. Hari umugambi Imana ifise ivuga ngo igomba yuko abantu bose bamenya ukuri, ngo bagashika mu byo kugororoka. None ni bande bazoshikana uko kuri kuri abo bantu atari jewe nawe? Uyo n'umugambi wa mbere dufise je nawe. Apare y'ibindi ushobora kuba warumvise, apare y'ibindi mwe muyashobora kuba barakubwiye, ariko hari umugambi Imana ishaka kuri je nawe, nuko dushikana inkuru nziza kuba tarayimenya. Ibyo ni wabimenya uzobaho witandukanije, uzobaho uzi yuko burya je ndi message y'Imana. Burya jewe ni jewe cete Imana yashize nga kugira ngo
wa wundi ari iruhande ataramenya imana niyambona abona imana. Si jewe nkiriho ariko ni Kristo abaho muri jewe. Haleluya. Nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo je ndiho ku bwanje atari Kristo ariho kubwiwe ngo ashobore kuba message y'Imana. Haba namba. Imana ishimwe cyane. Uyo ni umugambi wa mbere Imana ifise kino gihe mu isezerano rishasha. Ifise umugambi yuko abantu bose atanumwe avuyemo bamenye ukuri bagashika mu byo kugororoka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4. Adusomere buke buke wumve neza uyo mugambi Imana dufise ko uno munsi. Turabona Samusoni igihe ciwe yuko hari ivyo yagenda yitandukanya navyo, hari ivyo yagenda ataraba kugira ngo burya umugambi w'Imana ngushike. Rero uno munsi uyo mugambi w'Imana natwebwe turawirabishako. Hari umugambi uzuvuga ngo ni jewe jire shikana ubutumwa bwiza aho ngiye. Dushobora kutabuvuga kumwe. Shobora kuba nsemerera wowe udasemerera. Shobora kuba nkora ibikorwa by'ivuga butumwa ariko wewe utabikora ariko ukaba umuntu aganiriza abantu inkuru nziza. Dushobora kutabikora kumwe. Ariko kutabikora kumwe turiko dukora ikintu kimwe. Ndahamagara umuntu wese ngo ikintu cyose ukora menya kuri kuravuga ubutumwa bwiza. Nico gituma na cyagituri rutari kuragitora kugira ngo ubutumwa bwiza bugira iki bumushike ko le patron. Nico gituma ijya mbere byakunaniye kureka kijya giturira ukakijya ariko ijya kabiri umutima ukakubwira ngo no si byawe ukakireka kugira ngo ubutumwa bwiza bushike. Ushobora kutabivuga nkuko unye abandi bagenda barasema muri babaraba ariko imibereho yawe irakeneye kuvuga ubutumwa bwiza. Ukubaho kwawe kutariko kuravuga ubutumwa bwiza. Oya itanguro givuga ubutumwa riragoye. Bihera kuri wowe nyene ukungene ubayeho kugira ngo bwa ndi umugambi w'Imana ushike kuri uyo muntu wese ataramenya. Imana ishimwe cyane. Bitarahera kuri wewe biragoye. Bibanza guhera kuri wewe. Imibereho yawe itarahinduka ubutumwa bwiza bugira ufatiro ruragoye. Bihera kuri wewe. Imana ishimwe cyane. Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 3 gushika kwa 4. Ivyo nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ivyo nivyo vyiza ngo kandi vyemewe. Ngo igomba yuko abantu bose bashika ku kuri. Bamenye ukuri bagashika mu byo kugororoka kose. Ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16 ya verse muri Sunday School batwigisha cyane. Ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi. Ngo niko gwatumye itanga umwana w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese ngo ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Umugambi w'Imana wahereye kuri yo. Ni wahereye ku muntu. Umugambi w'Imana wahereye kuri yo. Bimaze guhera kuri yo ngo ikitanga umwana wawe w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Imana ishimwe cyane. Uwizera wese uwo mwana ngo ntazapfe rubi. Naco gituma niyo turiko turavuga ubutumwa iyo ni verse ikunda kugaruka cyane. Iyo turiko turavuga ubutumwa kwa verse yo kabuze ebana. Burya biragoye ko wuririra nyine neza. Iyo verse irakuduza bien kuko iri kwije. Ubutumwa bwiza buhagaze ku rukundo Imana yakunze abari mwisi. Bisohotse mu rukundo rw'Imana ubutumwa bwiza biragoye ariko bihagaze mu rukundo rw'Imana yakunze abari mwisi. Uyo muntu ataramenya ukuri ni abona urukundo rw'Imana muri wewe biroroshe kuruvuga akagwakira. Ariko ni wavuga urukundo rw'Imana muri wewe atari ko arabibona biragoye ko byakira. Nico gituma navuze ngo umugambi w'Imana ni wawumenya ku buzima bwawe utangura kubaho selo y'umugambi w'Imana. Turi kumwe. Utangura kubaho uko umugambi w'Imana ukuvugako. Wewe burya uri cyari mwigisha. Wewe uruwera. Wewe uriki. N'ibyijambo ry'Imana genda ravuka. Uri umuco wise. Wewe nukwiye kwifadikanya na bya bindi kuko uzi yuko je ndi message y'Imana ikwiye. Imana ishimwe cyane. Nitwavuga kwihangana batakutubonye ko turiko turabesha nta kwihangana turiko turavuga. Tuzoba turiko turavuga gusa kuri tuvuge ariko nituko turasuka ibyo Imana yashize muri twebwe. Nituko turasohora ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Rero ndaguhamagara cyane kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ni ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma ubaho Imana ihimbagwa n'ubuzima bwawe. Imana ihimbagwa. Haleluya. Byukuri ni ibintu biryoshye cyane. Imana hivyagiye ikavuga ngo ndabona umuntu ahimbaye umutima wanje.
ariko arashitse umugambi w'Imana, ariko arashitse umugambi wanje. Imana ishimwe cyane. Turagomba kubaho dushitse umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Hari amaverse menshi ahanye novuga kubitwerekeye, ariko hari ijambo riri muri Yohana rivuga ngo data arashemagizwa ngo ni mwama gose. Data arashemagizwa ni twama gose. Imana ishimwe cyane. Birakwiye ko umuntu wese ahari agomba kwama ivyamwa vya mpwemu w'Imana, kugira ngo ahari burya bamukikuje bahimbaza Imana. Abantu bagukikuje bari ruhande yawe bataragera ku rugezo rwo guhimbaza Imana, ivyamwa ntibirasohoka. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo ivyamwa bisohoke harasaba kwitanga kudasanzwe. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo icyamwa gisohoke harasaba kwihangana kudasanzwe. Kugira ngo icyamwa gisohoke harakeneye gusuzugurwa. Imana ishimwe cyane. Ariko ijambo ry'Imana muri Yohana riratubwira ngo data arashemagizwa ngo ni mwama cyane. Imana ishimwe cyane. Ayindi jambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 6 ngo tuvuze yuko ngo dufatanije nayo ariko tugakora ibinyuranye nayo tuba twise ababeshi. Imana ishimwe cyane. Tuba twise ababeshi, ariko twari dukwiye kuba abantu icyo bavuze nicyo babonako atatandukaniro ririho. Kubera iki? Kuko bari mu mugambi w'Imana, kuko bariko bakora icyo data yateguye kera ko bakora. Imana ishimwe cyane. Hari jambo dukunze kuvuga ngaha anye mu Banyefeso igice cya 2 umurongo wa 10 ngo kuko turi byaremwe byayo ngo twaremewe muri Kristo Yesu ngo kugira ngo tugendere mu bikorwa byiza Imana yateguye kera muri Kristo Yesu. Rero ivyo bikorwa ntibizokunda yuko by'ukuri ubigenderamo utaramenya umugambi w'Imana. Birakwiye kumenya umugambi w'Imana kugira ngo ugendere muri ivyo bikorwa byiza Imana yateguye muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Birakwiye kumenya umugambi uri kuri wewe kugira ngo ugendere mu bikorwa data yateguye kera muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ibikorwa birahari kandi hariho byiza hariho na bibi, ariko hari ibyo twe twitirira byiza atari byiza. Kubera iki? Twahujije umugambi w'Imana. Cyari ibikorwa byiza, c'est vrai, cyari igikorwa kibereye, ariko ntigihwanye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Kumbura icyo cyari cyerekeye Piyo, ariko je ngiye kugikora atari kinyerekeye, ndatakaje cyanje. Imana ishimwe cyane. Ndatakaje cyanje ngiye gukora icyo wundi ari gukora. Ariko nagenda kubwire ngo hari umugambi wo kuri jewe umbwira ngo icyo nkora cyose ndiko nshitsa umugambi w'Imana. Haleluya. Turakwiye kuva ku rugezo rw'abantu bariko barakora byose ariko batariko barakora umugambi w'Imana. Urashobora gukora byinshi kandi ukabikora neza, ariko by'ukuri atari umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Birashoboka. Icyambere rero nagomba ko turabira hamwe n'umugambi w'Imana ku buzima bwacu kugira ngo bikunde tubeho duhimbara Imana. Imana ishimwe cyane. Nagomba turabe ikindi cya kabiri gishobora kudufasha kubaho duhimbara Imana. Reka turabire mu Bacamanza 15 umurongo wa 12 urageza ku murongo wa 15. Dusubire mu Bacamanza, navuze ko duhagarara cyane mu gitabo cy'Abacamanza. Mu Bacamanza igice cya 15 ku murongo wa 12 urageza ku murongo wa 15. Cyo ni cya kabiri gishobora kudufasha kubaho duhimbara iyo Mana. Baramwishura bati kituzanye nukugufata ngo tukubohe tugutange mu maboko y'Abafilisitiya. Samusoni arabishura ati nimundahire ko mutanyica mwebwe ubwanyu. Baramwishura bati oya, turakuboha gusa tubagushikirize, ariko twebwe ubwacu nitukwica. Nuko bamubohesha imigozi misha 2 bamukura muri ico gitandara baramudugana. Ashitse i Lehi Abafilisitiya mwumviriza umurongo wa 14 bamusanganiza urwamo. Maze mpwemu uhoraho amuza ko kabushungwe. Imigozi yari imuboshe amaboko ihinduka nk'ubugwegwe iracagagurika bufashwe n'umuriro. Ivyari bimuboshe ku bikonjo
biravudagurika, ya abona urwasaya rw'indogoba rutaruma, atuma ukuboko araruraha, arwicisha abantu igihumbi. Imana ishimwe cyane. Ushobora kubaho wibaza ngo ni kubw'inkomezi zawe, ariko ngaha turabona yuko ari kubwa Mpwemu Yera. Imana ishimwe cyane. Samusoni yarafashwe ariko aza gufatwa nabo mu bwoko bwabo, ariko arababwira ati munyemerere, kuko yarazi yuko abo mu bwoko bwabo abo onye ntibishobora gukunda yuko yobica. Kubera iki? Kuko nabo nyene basangiye umugambi w'Imana. Ariko arababwira ati mundahire mwebwe bene wacu, munyemerere yuko mwe mutanyica, hanyuma jewe by'ukuri muranshikana nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo yemera kujya mu maboko y'Abafilisitiya, kandi aribo bari babaganza. Bari bakiri mu myaka 40, bari mu burongozi bw'Abafilisitiya, bari baganzwe n'Abafilisitiya. Ariko Samsoni yemera gufatwa nabi wabo ngo ajyanwe. Aha turabona Samsoni yajyanwe. Ashitseyo hejuru hatubwiye ukungene yaraboshwe imigozi mishasha 2 iramuboha, baramuboha. Hanyuma ashitseyo umurongo wa 14 watubwiye hagati ngo Mpwemu Uhoraho ngo amuzako. Imana ishimwe cyane. Naga ndabwire ngo ikintu cya kabiri kidufasha kubaho duhimbara Imana ni kwisunga ubushobozi bwa Mpwemu w'Imana. Ubushobozi bwa Mpwemu w'Imana nibwo butuma ushobora kucagagura ijya migozi yose iri ku buzima bwawe. Sino nta kindi gishobora gutuma imigozi icagagurika kuri wewe atari ubushobozi bwa Mpwemu w'Imana. Ngo Mpwemu w'Imana amuzako, ya migozi yose bari bamuboshe ngo icagagurika, ngo acafata ngo igisate cy'ugwabye icyo onye ngo akicisha abantu benshi. Kubwiki? Kubwa Mpwemu w'Imana. Imana ishimwe cyane. None uno munsi Mpwemu w'Imana ari kuri twebwe cyane. Mu gihe cya kera turabona ko Mpwemu w'Imana yaza akabushungwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Tugire gutya, vuga ati Mpwemu Yera ari kuri jewe, Mpwemu Yera ari muri jewe, akorana nanje, abana nanje, agendana nanje ibihe byose. Amen. Mpwemu Yera ntakiza kabushungwe, Mpwemu Yera aba muri twebwe. Mpwemu Yera ntakiza kabushungwe, Mpwemu Yera aba muri twebwe. Mpwemu Yera nubwo baba bagufashe burya muragendana, naza gushikaho bakuboheye aho bagufatiye ngo acaza. Oya, ugihaguruka bujyanye n'ukiri hajya Mpwemu Yera muri kumwe. Kuko uno munsi Kristo yavuze ngo sindabasiga nk'imfuvyi, ngo ariko ngo nzobarungikira umwitsa, ngo uyo niyaza ngo azobamenyesha, ngo azobigisha, azobahanura, azobarongora. Haleluya. Mpwemu Yera ari muri twebwe. Samsoni Mpwemu w'Imana amaze kumuzako, habaye igitangaza. Ubwo nyene yacaguruka mu ngomezi, araba ku ruhande, arabona agasate gatoya, abona akantu gatoya, aravuga kakagira gakora ibara, acara gafata ari gatoya, ariko kari gisa ibihumbi. Kubera iki? Mpwemu Yera ari kuri we. Haleluya. Oya, bashaka kugukengera ko kiri muto, bashaka kugukengera ko umeze uku, hari umuryango wavukiyemo ari ukuntu bimeze, ariko Mpwemu Yera ari muri wewe azogushingira intahe. Haleluya. Mpwemu Yera ari muri wewe azoguhagurutsa muri ubwo buto bwawe. Uko kuntu nyene babasuzuguye, uko kuntu nyene wavutse wisanga ubwo bumuga nyene, ariko Mpwemu Yera azoguhagurutsa ushinga intahe. Turakwiye kwisunga ubushobozi bwa Mpwemu Yera, turakwiye kugendera munsi y'ubushobozi bwa Mpwemu w'Imana kugira ngo bikunde duhimbara Imana. Ubuzima buraryoshe hamwe na Mpwemu w'Imana. Ubuzima buraryoshe ufise Mpwemu w'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari ubuzima ariko hari n'ubundi buzima buryoshe. Ego twese turabayeho nk'abandi, kandi twese turakorana n'abandi. Hari abakora muri banki, hari abakora hari abakora hari abadakora, bose bariho. Hari abapagani badakora, hari abapagani bakora, hari abapagani batwara ama ministere, hariho abapagani batwara n'ibitandukanye, hari n'abakristo batwara ama ministere, hari n'abakristo batwara ibi. Twese turabayeho, ni sawa. Ariko ikizodutandukanya n'abo bantu ni Mpwemu Yera muri twebwe. Uyu niwe data araba akabona ikimenyetso yashize muri wewe, akavuga ngo uyu nasa n'uyu, uyu nasa n'uyu. Kubera iki? Abona Mpwemu w'Imana muri wewe. Haleluya. Umuntu ariho atisunga ubushobozi bw'Imana
atisunga mpwemu yera, uyo muntu biragoye ko ahimbara Imana. Uyo muntu biragoye ko ahimbara Imana. Turakwiye kubaho twisunga ubushobozi bwa mpwemu y'Imana. Uyo ngo aturongorera mu kuri kose, uyo ngo atujana mu kuri kose. Imana ishimwe cyane. Hariho verse nshaka ko dusoma, piyo tunyarukirize gatoya. Hari verse iri muri Yohana 16:13 gushika kuri 14. Mwumve neza igikorwa cya mpwemu y'Imana muri twebwe. Mwumve neza igikorwa mpwemu yera akora bivuye mu mutima w'Imana gushika kuri twebwe. Turacyari muri cya kindi cyo guhimbara Imana. Kaze dusomere muri Yohana 16 verset 13 gushika kuri 15, verset 13 gushika kuri 14. ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose. Haleluya. Kuko atazovuga ivyo yigeneye, Yes. ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga. Haleluya. Kandi azobamenyesha ibigira bize. Haleluya. Uwazoshimagiza jewe kuko atazokwabira kuko azokwabira ku vyanje Haleluya. akabibamenyesha. Yes. Ivyo data se vyose ni ivyanje. Yes. Ico gitumye mvuga nti yabira ku vyanje akabibamenyesha. Haleluya. Uyo mpwemu wumva igikorwa kiri ku buzima bwawe. Uyo mpwemu yakora ku buzima bwawe. Afata bya bindi biri mu mutima w'Imana, bya bindi biri mu mutima wa Kristo, akabikumenyesha kugira ngo wewe ubeho uko Imana yavuze kubaho. Kuko ni utabaho ibijyanye n'ibiri mu mutima w'Imana, uri kuranyurana n'Imana. Ukwiye kubaho n'ibyifuzo by'Imana, ukwiye kubaho n'ibijyanye n'Imana igomba kubaho. Rero mpwemu yera ari ku gikorwa cyo gufata bijya biri mu mutima w'Imana akabitugomorera kugira ngo bikunde dushike ku kuri kose. Sino ukuri kose kuragoye gushikako mpwemu w'Imana ataturongore muri uko kuri, kuko niwe ngo afate ibiri mu mutima w'Imana. Nta muntu numwe amenye ibiri mu mutima w'Imana atari mpwemu w'Imana. Nta numwe amenye ibiri mu mutima w'Imana, nta numwe ashaka kumenya ubwenge bw'Imana atari mpwemu w'Imana. Nico gituma mpwemu yera afata ibiri mu mutima w'Imana akabitumenyesha. Imana ishimwe cyane. Twatuye turavuga ngo mpwemu yera muri twebwe, ngo akora muri twebwe, ngo aturongora mu nzira zose. Uko nukuri. Kandi abashingiye intaye gato. Mu minsi heze umwana aragwaye. Umwana agwaye aragwara, arashuha, akagira agacibwamwo. Hanyuma je nari ku kazi, ndi ku kazi, madama acaratwara umwana kwa muganga. Amutwaye kwa muganga, aramuvuza, baramuha imiti barayimuha. Je nshitse muhira mvuye ku kazi, hanyuma ndamubaza ngene byagenze, arambwira ati imiti bampaye ni sawa. Umuti wa mbere nari nashitse yahije kuwumuha iryo joro, kandi arasubira aramuha umuti. Mu gitondo aramuha umuti. Saa sita nta muti yafata, yasubira kuwufata mu ijoro. Mu ijoro arasubira kandi aramuha umuti. Hanyuma je mu ijoro mbyutse gusenga, ndasenga. Hanyuma numva mpwemu yaranyongora ikintu, ambwiye ngo iyo miti yihagarike, ntimusuye kumuha imiti. Meje gusenga, hama je ndasubira kuryama. Turabyuka mu gitondo, bwaca ari samedi, aza ngaha muri repetition. Acaraza muri repetition, acambwira ati wowe ucumuha umuti umwana. Hanyuma jewe hari ico twavugana na mpwemu w'Imana. Hanyuma je ndi muhira, umwana amasaha yo kumuha umuti yarageze. None ndamuha umuti, kandi numvise muri je ati ntumuha umuti bihagarike. Kire ntiyari bwahere, ntiyari bwashike no hagati. Hanyuma sinamuha umuti. Mudamu avuye ngaha agiye ku kazi, hanyuma se kwaza carambaza, umwana ameze gute? Umwana ameze neza. Wamuhaye umuti? Oya, nta muti namuhaye. None kutawumuhaye? None kutamuhaye kandi nakubwiye ucyumuha, wavyibagiye gute? Sinamubwira ati nibi nivyo byatumye. Hanyuma je naje ndaja muri ville. Umwana aracyashushe, umwana aracyacibwamo. Saa sita ngiye muri ville, hama turabonana. Acambwira ati none kutamuhaye umuti? Je burya je narongowe na mpwemu w'Imana, numvise ati hagarika umuti. None umwana ameze gute? Arashushe, aracyacibwamo? Aracyashushe. None kuri ko hagaritse umuti kandi byo uhonya kibigira? Imana ishimwe cyane. Ndamubwira ati ebana je mu ijoro ndiko ndasenga, numvise mpwemu yarambwira ati hagarika umuti.
acambwira ngo wari kurindira agaheza kire hanyuma tukabona guhagarika ntitugure iyindi. Kandi urumva imiti yari yaguzwe amafaranga, kandi umuganga nawe yatubwiye ati aheze iki. Hanyuma ndamubwiye ati bana burya kuba nayihagaritse sinirongoye, ariko nabwiwe namwe muyera hagarika. Rero singomba kumvira wewe, ariko ngomba kumvira Imana cyane. Ariko ndagusavye wizera Imana. Igituma yavuze tubihagarike nizi impamvu. Jere kubera nace ndamusiga muri ville cye ndataha. Ntashe umwana aracyashushe. Umwana turirirwana uyo mugoroba wose, umudamu aza kuva ku kazi nawe nyene ku mugoroba asanga umwana agishushe. Acarambwira ati none gasheri kuva mu gitondo umwana arashushe nta muti wamuhaye. None cyo bibaza ko bigenda gute? Ndambwira ati reka twizere Imana yavuze ko duhagarika. Hari kiza gukora. Bantu b'Imana, mwe muyera abona ibiri imbere gose. Mwe muyera abona iby'ukuri bikwiriye. Abona ibibereye. Sinanse yuko guha umwana imiti ari bibi. Munyumve neza. Ntimugende guhagarika imiti. Ngo mwe muyera yavuze ngo duhagarika imiti. Nimwica abana tugende mu bigandaro. Ariko naganda kubwire ngo mwe muyera arabona yuko uyo muti uhereye. Ariko kandi mwe muyera arabona yuko ukwiye guhagarika kugira ngo Imana yigaragaze. Imana ishimwe cyane. Iryo joro umwana duce turamusinziza, umwana araryama. Hamwe byuka mu ijoro hagati wumviza ko umwana ashushe, umwana atasuye kandi kugira ikibazo. Mudamu yarabyutse je nguma niryamiye. Amasaha yanje kubyuka gusenga ntiyari bwagere. Arumviriza yumva umwana ameze neza. Umudamu araryama. Arasuya kandi arabyuka hagati aramukora ko arabasanga umwana ameze neza. Je ndacaryamye. Amasaha yanje yo gusenga ageze ndabyuka. Hanyuma mbyutse nawe nyene acarabyuka. Gushira ngo buryo umwana ameze neza. Umwana ngo bushuhe ngo nta kintu na kimwe kandi agifise. Je ndamubwiye ati sheri birakwiye ko twumvira Imana gose. Birakwiye yuko tugendera munsi y'uburongozi bwa mwe muyera. Kugira ngo bikwire dushitse umugambi w'Imana. Kugira ngo bikunde tunezereze Imana. Kugira ngo bikunde tubeho nkuko Imana igomba. Imana ishimwe cyane. Mu gitondo rero tuvyutse hari hakiri hugukekeranya. Mu gitondo tuvyutse umwana yadutanze kuvyuka, umwana acagira amapeti menshi, arafungura, arakina, amera neza cyane gusumba. Madame imbere yo kujya ku kazi, agiye ku kazi aravuga ati sha byukuri nakakandi nari navuze yuko gasigaye ntabwo kamuha kandi umwana ameze neza. Mu mutima wanje numva ndanezerewe nuko ngene mpemuyera ariko arandongora mu byukuri. Numva ndanezerewe ko mpemuyera abona ibyukuri, abona ibibereye ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Muntu w'Imana urakwiye kuba munsi y'uburongozi bwa mwe mu Imana kugira ngo bikunde uyonye ngo akwereke ibiri mu mutima w'Imana, abikurongoreremo, abigushitsemo. Sino atari uyo nta wundi ashobora gushoboza gushika mu kuri kose. Imana ishimwe cyane. Ni mwe mu Imana adushoboza. Naganda kubwire ngo ingomezi ufise naco zishobora kugushikanako. Naganda kubwire ngo umugwayi arashobora gukora ikintu umuntu akomeye atokora. Turi kumwe? Umugwayi ujya wasize muhira arashobora gukora ikintu cyiza wowe ukomeye utokora. Kubera iki? Ni kubwamwe mu Imana. Ni kubw'ubushobozi bwamwe mu Imana. Naganda kubwira ngo niwirate inkomezi zawe. Niwirate ikintu na kimwe. C'est vrai twarize, c'est vrai mwarize, c'est vrai murafise ibi, c'est vrai murabahe gucya, ariko ibyo byose naganda kubwire ngo atari mwe mu Imana. Atari mwe mu Imana. Nibikunda yuko ushobora gusobanurira umuntu akagitahura. Daniel igihe kimwe umwami ararota inzozi, acabwira abakamenyi bose, arababwira ati ubu rero ndagomba mumbwira inzozi narose, muce mumbwira n'icyo zisigura. Umwami ntiyababwira inzozi, mumbwira ibyo narose, muce mumbwira n'icyo bisigura. Bose abo bakamenyi n'abakina bakonikoni baravuga ati wapi aha turananiwe, nibishoboka turananiwe. Ariko hari umuntu umwe tuzi muri babana burya byokunda kwa bigusobanurira. Daniel agaze imbere y'umwami arabwira umwami ngo mwami makanya nzo bigusobanurira. Daniel aragenda arasenga. Mwe mu Imana muzanira za nzozi zose azimuzanira acarana zimusobanurira. Daniel ageze imbere y'umwami yabwiye umwami gute? Yamubwiye ngo mwami sindi ngaha nk'uwagahebuza, sindi ngaha nk'umuntu afite ubwenge gusumba abandi bose,
sindi ngaha nk'umuntu afite inkomezi gusumba abandi bose, ariko ni Imana yabikoze. Abwira umwami ngo ni Imana yabikoze. Imana ishimwe cyane. Erega wo kwita umuhinga kubera bya bindi byakunze, ariko nagenda nakubwire ngo sivyo, ni kubwamwe mu Imana. Wovuga ngo erega natambutse kubera nabyutse nkomeye, ariko nagenda nakubwire ngo sivyo, ni kubwamwe mu Imana. Waje mu rushengero mu bwiza bw'Imana kubgawe, oya, ni kubwamwe mu Imana. Uyo ni wafata akaturongorera mu kuri kose, bujya waje ngaha kubw'umugambi w'Imana. None ntihari abasivye, ntihari abataje, ntihari abari kubuze, ntihari abari ahantu hatandukanye, kubera kuri ngaha ni kubwamwe mu Imana. Imana ishimwe cyane. Ugira ngo hari yabuze tugufatira, haba namba, ni kubwamwe mu w'Imana. Akorera he? Muri twebwe. Haleluya. Umuntu atari ko arisunga ubushobozi bw'Imana, umuntu atari munsi y'ubushobozi bwa mwe mu yera, uyo muntu ariko arabaho nk'abandi bose. Nyaganda bimutangarize, uyo muntu ariko arabaho nk'abandi bose aha ku isi kumwe babayeho. Kubera iki? Kuko ntari ko arakora icyo Imana ibona ko ari cyiza. Imana ishimwe cyane. Turagiye ku cya gatatu. Icya gatatu kidufasha kubaho duhimbara Imana, kugira umutima utunganye. Imana ishimwe cyane. Aharenda hateba gatoya, kugira umutima utunganye. Umusomyi adusomere aho nyene mu bacamanza igice cya 16 umurongo waho wa 17 kugeza ku murongo wa 21. Mwumve neza ikintu gishobora gutuma umuntu abaho ariko arahimbara Imana, kugira umutima utunganye. nuko amumenera impuri rwose, aramubwira ati nta rupfuhe rwigeze kugera ku mutwe wanje, uko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama, nomobwa inkomezi zanje zoca zimva ko nkahinduka goyigoyi nkamera nk'abandi bose. Nuko Delila abonye ko amumeneye impuri rwose, atuma guhamagaza babaganwa b'Abafilisitiya, uti nimuduge iri rimwe gusa, uti kuko yamumeneye impuri. Nuko abo baganwa b'Abafilisitiya baza iyo ari bazanye ya mafeza, maze Delila amusinziriza ku bibero vyiwe, araheza ahamagara umuntu amumwa vya bitsibundwi vy'umushatsi, atangura guhinduka goyigoyi, inkomezi ziwe zimuvako, maze aramubarira ati ngaho Samusoni, Abafilisitiya baragushikiriye. Aca arakanguka agira ngo arabakira nk'uko yahora azi yuko Uhoraho yamuretse. Maze Abafilisitiya baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana i Gaza, bamufatisha iminyororo y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Amen. Imana ishimwe cyane. Nawe twogeza ngaho. Uyu mugabo turumva yuko yageze ahantu bagira iki? Bamunokora amaso. Musomye haruguru murabona ikiganiro cyabaye hagati ya Delila na Samusoni. Namakuru muzi turakunze kuyumva cyane amakuru ya Samusoni na Delila. Delila agera igihe aramubwira ngo ndagusabye se umbwire aho kuri zo nkomezi. Ijya mbere no mwumva Samusoni yari kubimubwira, ariko amaze kubona yuko ndabimubwiye aca nshira mu maboko y'Abafilisitiya. Ijya kabiri sinosubira kubimubwira, ariko Samusoni arabimubwira, aramubesha. Amubeshe Delila aramubwira ati Samusoni, Abafilisitiya baraje. Utwe yari yamubohesheje abyutse duce turakatagurika, babantu bose agaca barigita. Delila agacagaruka akamubwira ati ya nukiye nkundasha warambeshe, none urukundo rwaje nawe ruhagaze kandi turi byo kubeshana.
turiko turabeshana, none urukundo rwaje nawe ruhagaze he? Ndagusavye se mukunzi wanje, mbwira aho inkomezi zawe ziri. Samusoni baraganira. Samusoni tubona ko yageze igihe, yageze ahantu wa mugabo yavuka ku mugambi w'Imana, wa mugabo yabaho ariko akora umugambi w'Imana. Wa muntu yarafise mwemu w'Imana ari kuri we. Mubyumve neza, wa muntu hariho mwemu yari ari kuri we, yari kwabaho ku mugambi w'Imana, yari fise mwemu yari ari kuri we, ariko uyo muntu ngo yaracitse goyigoyi. Uyo muntu yarageze ahantu aracika goyigoyi. Kubera iki? Umutima uhagaze ku bintu bimukura ku Mana. Yarakunze agira urukundo rumukura he? Ku Mana. Imana ishimwe cyane. Turakwiye kugira umutima utarimwo akarohe. Turakwiye kugira umutima umwe utarimwo imitima ibiri, hari ako wisigarije, hari akantu wifitiye ku ruhande, ariko umutima wamuhanze Kristo. Turi kumwe? Umutima igihe cyose wamuhanze Kristo. Twese turashobora kuba dufite abo dukunda, urashobora kuba ufite ibintu ukunda, urashobora kuba ufite ibintu ushaka, urashobora kuba ufite ibintu umutima wawe wamukubitirwa ko, ariko nagenda kubwira icyo kintu kiko kiragu uri kurakunda gose, nimba kiriko kiragukura ku Mana, rekana naco. Icyo kintu ukunze ukarutisha Imana, icyo kintu rekana naco. Umuntu yavutse ku mugambi w'Imana. Mumenye ngo umuntu yavutse ku ingumba. Uyu Delila yari umugore wa kabiri. Uwa mbere ari umufilistiya, yarapfuye. Apfuye, Samson yarakoze ibintu, yambika imbwebwe, imiriro, izo mbwebwe zica mu mirima y'Abafilistiya, haraba intambara, uwo mugore baca baramwica na se wiwe, biba biraheze. Ariko uyu wa kabiri rero Delila yaje ari ku mugambi wo kuvuga ngo uyu muntu ngomba kumukura he? Kuri iyo Mana yiwe. Delila aza kuri mission, arahenda umugabo yari yakunze, ariko urwo rukundo yarurutishije Imana, ku buryo umugabo tubona yuko naho yarafise mpemu yera kuri we, naho yarafise ubushobozi buza kuri we, ariko yarageze igihe aragira iki? Aracika goyigoyi, ngo bace bamunokora amaso. Imana ishimwe cyane. None uno munsi bitubwira iki? Twavuze yuko mpemu yera ari muri twebwe, twavuze ko mpemu yera akorera muri twebwe, twavuze ko mpemu yera aturongorera mu kuri kose. Imana ishimwe cyane. Twavuze ko mpemu yera aturongorera mu vy'ukuri vyose. None birashobora gushika igihe tugacika goyigoyi? Ego, ni mu gihe icyo twagikunze tukakirutisha Imana. Mwibuke teme ivuga ngo ibidufasha kubaho duhimbara Imana. Ariko cette fois-ci uwo muntu yaguye mu kibazo kiza kimuzana ahantu ategihimbara kandi Imana, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yarazi yuko ngo aza kubikora nka kwa kundi yahora abikora, ngo ariko Imana yari yagize iki? Yari yamuretse. Imana ntikakureke, Imana ntikakuveko, kuko niyakuvako uzocika goyigoyi, bizoba biheze, uzobufashwe. Imana ishimwe cyane. Uzobufashwe na wa mwami w'umwiza. Imana ishimwe cyane. Uno munsi birakunda ko dufise mpemu yera muri twebwe, birakunda yuko hari umugambi w'Imana tuko turakora, ariko birashoboka yuko umuntu ashobora kugwa mu ntege. Kubera iki? Afise imitima ibiri, hari n'abafise itatu, hari n'abafise irenga. Akazi kabo kababereye Imana, abadamu babo bababereye Imana, abatware babo bababereye Imana. Ivyo bintu bigace bituma Imana ikura ukuboko kwayo kuri wewe, ugacushika goyigoyi, ugatangura gukora ibintu binyuranye n'ivyo wahamagariwe gukora. Yarazigwagira bikore kwa kundi nyene, yarazigwagira bikore kwa kundi yahora bikora, ariko Imana yari yagize iki? Yari yamuretse, yamuvuyeko. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo ry'Imana riri muri Zaburi tubwira ngo, igice cya 4 tubwira ngo rinda umutima wawe. Igice cya 4, rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikintu cyose. Iryo jambo ntirigarukira ngaho, ribandanya rivuga ngo kuko ariho ubugingo bududubiriza, kuko ariho honyine hari source yo kubaho kwawe, ni muri uwo mutima wawe. Imana igakikubwira ngo rinda umutima wawe kurusha ikintu cyose.
umudamu wanje ndamukunda, ndamuzigama, ndamurinda, ariko nagira ndakubwire ngo nibiza bingura ku mugambi w'Imana. Ibyo byo kumurinda biza bifadikanya no gushira mu ngiro umugambi w'Imana. Munyumve neza, kumurinda no kumuzigama nibiza bingura, kuko nibyagera hano bingura ku mugambi w'Imana, bingura ku Mana, bizoba bibaye bibi, bizoba bibaye bibi. Nzoba mbayeho nk'abandi bagabo bose, nzoba ndiko ndakora nk'abagabo bose aha ku isi. Uwamenye Imana n'utamenye Imana, uwamenye Imana azoba agize iki? Azoba nsumba. Ariko jewe nzoba ndi musi yiwe kubera iki? Ndiko ndakora ibintu biriko birankura ku Mana. Uyu mugabo yageze igihe arashika goyigoyi, yarafise mpemwe. Muze musoma aya makuru yose muzomenya ko uyu mugabo ubushobozi bwari kuri we ntibwari busanzwe. Ubushobozi bwari kuri Samson ntibwari busanzwe na gato. Finalite yiwe yarasenze avuga ngo Mana basi mbabarira, mbabarira iri rimwe gusa nihore aba Bafilisitiya. Ninde muntu ngayohe n'uruhome rw'inzu rurimo beto? Ninde? Mana ngirira imbabazi iri rimwe gusa. Mu yandi majambo, narakuvuye ko nakoze ibidahwanye n'ibyo ugomba, ariko iri rimwe gusa mbabarira. Bace baramutwara, uwaramurinze aramubwira ati nyegamika ahantu ku nkingi gusimwe, nyegamika ku nkingi, unyegamike ku nkingi. Muga ntiyamubwira icyo agomba akore. Samson aragenda bamwegamika ku nkingi, pa ashitse ku nkingi acatangura isengesho. Atanguye isengesho, zari inkingi zibiri. Iyo nzu yari ifise hasi ngo ikagira no hejuru, bisigura ngo inzu ifise etage, burya haba ariho bayita gute? Amakoroni. Muri ayo makoroni harimo isima ivanze n'imabuye n'ibiki, ni beto. Aba engineer barabizi kudusumbya, harimo beto. Iyo nzu ariko ayigeze ko ya beto hamwe n'ubushobozi bw'Imana bwari kuri we, iyo nzu arayibomora yose. Kubera iki? Imana yagarutse kuri we. Yamenye bya bindi nariko ndabwira wa mugore, erega nasanze ariko birankura kuri we. Narinze ngo ndiko ndamuryohera, n'umugore nakunze ndiko ndamuryohera, ariko nasanze binguye kuri wewe. Ngirira imbabazi iri rimwe. Hari ubushobozi bw'Imana buri kuri we, ariko hamwe n'ubwo bushobozi yaraguye goyigoyi. N'umupeti mutonya yari kumuravya amakofi. Umukozi w'Imana nigeze kuzangaha aratubwira ngo none hamwe umwana mutonya yoza ngaha bamwigishije kurasa afise karashi neza, bakamubwira ati aho kurasira naha, ushitse hajya wowe fyonda ngaha gusa amasura cyavamo. Umwana mutonya ageze ngaha anya agafata karashi, ninde yosigara ngaha? Acha tubwira ngo uyo munyantege wa mbere dufise ngaha mwishengero afukamye gusa. Wa bushobozi bw'umwiza inkomezi zifise zose zicika goyigoyi. Samson ni yakabaga peti kari kumukubita. Kubera iki? Yari yakize goyigoyi, Imana yari yamuvuyeko. Imana ikuvuyeko urusha umwana mutonya inkomezi, urushwa n'umwana mutonya inkomezi. Imana ishimwe cyane. Kubera umwana mutonya arashobora no guhimbara umuvyeyi wiwe agakora vyiza cyane, ariko wewe kubera Imana yakuvuyeko ugakora ibibi gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turagomba kugira umutima umwe wisunga Imana. Imitima ibiri siyo. Umutima umwe uri ku Mana wizera Imana imwe rudeni. Data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, turakwiye gushira imitima yacu kuri we, tugakura imitima kuri ibyo bintu byose. Kubera iki? Nibiyonga byose, birayonga. Bariko barasezeranisha ngaho umugore n'umugabo, barabwira ngo uremeye kubana nawe akaramata, ego kiretse urupfu rugize iki rudutandukanije. Umugore arahera, ikidahera ni Imana. Imana ishimwe cyane. Umutware yogenda, ikitavaho ni Imana. Haleluya. Umutima umwe, uyo mutima uzotuma Imana ihimbagwa. Imana ishimwe cyane. Uyo mutima umwe uzotuma Imana ihimbagwa. Hariho verse zibiri ngomba ko dusoma.
turasoma muri Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 22 ndiko ndashika ku musozo. Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 22. ariko kwifuza k'ubusore uguhunge maze ukurikire ukugororoka no kwizera n'urukundo n'amahoro ufatanya n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye. Ufatanya n'abambaza Imana yacu bafite imitima itagize iki tanduye. Imitima yacu irakwiye kuba ari imitima itanduye. Imana ishimwe cyane. Turaraba umurongo wa kabiri muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 8 ko ndasoza. Mwiyegereze Imana nayo izobegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe. Yemwe ab'imitima ibiri yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Kubera iki? Turakwiye kubaho duhimbara Imana. Imitima ibiri nihimbara Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu bitatu sivyo byonyene gusa, ariko jewe nahagaze kuri ibi bitatu nkuko mpemu yarashobora kugenda aguhishura ibindi bishobora gutuma ubaho uhimbara Imana. Imana ishimwe cyane. Icyambere twavuze ngo ni kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icya kabiri ni kwisunga ubushobozi bwa mpemu w'Imana ku buzima bwawe. Icya gatatu ni ukugira umutima utanduye, umutima wizera Imana gusa. Imana ishimwe cyane. Bantu b'Imana, ubu buzima bwa Rukristo n'ubuzima buri empeke, n'ubuzima bwiza cyane. N'ubuzima ushobora kuturaba gutya yo tugaya, ariko aho bibereye byiza ni kubera Imana itwishimiye ku bwa Kristo Yesu. Rero iyo umuntu atari ko arabaho icyo Imana igomba, uyo muntu ubwo buzima burabishe gusumba. Sindi ko mubyumva. Uyo muntu ubuzima buramubihira gusumba. Kubera iki? Biramuvangatiye. Vyose bimukoraniyemwo. Mu yandi majambo, umwiza n'umucyo birabanye. Ariko nagira ndakubwire ngo umwiza utabaye muri wewe, umucyo uravayo. Umucyo utabaye muri wewe, atari uganje muri wewe, umwiza urahunga. Hariyo verse twasomye itubwira ngo nitwaba dufadikanije nayo, ariko tugakora iby'Imana itagomba, turababeshe. Turakwiye kubaho haganze ikintu kimwe muri twebwe, umucyo w'Imana uganje mu mitima yacu. Kristo Yesu aganje mu mitima yacu. Umugambi w'Imana nuko tuvuga ubutumwa bwiza, nuko tubwira abantu bashike ku musaraba. Ku musaraba igorogota niho byose byarangiriye ibyaha byacu. Tubona guharirwa ibyaha, tubona guheba bya bintu byose kuko twashitse ku musaraba igorogota. Imana ishimwe cyane. Niyo nkuru nziza Imana yavuze ku buzima bwacu. Genda mubwira abantu ubutumwa bwiza, genda mubatiza abantu. Niyo nkuru nziza dufise. Umugambi wa mbere w'Imana uri kuri wewe. Ego hari indi migambi y'Imana uri kurakora, ariko umugambi wa mbere no kuvuga ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri ni ukubaho wisunga ubushobozi bwa mwemu w'Imana. Ari muri twebwe, akorera muri twebwe. Ariko kandi uyo mwemu w'Imana turakwiye kubaho tumwizigiye, turakwiye kubaho tumwizeye, kuko hari ibikorwa data yateguye kera ko tugenderamo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi byitwa yuko turiko turagendera muri ivyo bikorwa, ariko nagenda kubwire ngo ndakuravye gutya sinshobora kubimenya. Ariko data ari mu ijuru aramenya icyukuri n'ikitari cyukuri, aramenya cyo n'ikitari cyo. Nico gituma ukwiye guhimbara ubona byose, ntuhimbare ubona gace. Mbona gace gatoya gusa kuri wewe, ubona gace gatoya kuri jewe, ariko hari ubona byose. Uyo dukwiye kumuhimbara, uyo dukwiye gukora ibintu bituma haguruka akavuga ngo ndabona umuntu mwiza. Imana ishimwe cyane. Muhaguruke dusenge. Ndakeneye abantu muri ngaha tugomba dusenge kugira ngo tubeho turiko turashira mu ngiro icyo Imana yavuze ku buzima bwacu. Twisengere dusaba ubushobozi bwa mwemu yera buturongorere, butujane mu kuri kose. Imana ishimwe cyane. Butujane mu kuri kose Imana arikeneye ku muntu, kuko hari ukuri, ariko hari ukuri kw'Imana nako. Uko kuri kw'Imana niko dukeneye ku buzima bwacu. Ego hari ukuri kuvuga ku buzima bwacu, ndagwaye nivyo, ariko hari ukuri kw'Imana kuza kumbwira ngo kubw'imishishagu yanje warakize iyo ngwara. Turakeneye iyo nkuru nziza, turakeneye uko kuri kw'Imana.
nta bindi atari mpwemu y'Imana afata ibiri mu mutima wa Kristo akabitumenyesha. Urashomereye ariko hari inkuru zikubwira ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Hari inkuru nziza, hari ukuri kw'Imana. Uko kuri kw'Imana niko dukeneye. Nta kindi kizobitumenyesha atari mpwemu y'Imana afata ibiri mu mutima w'Imana akabitumenyesha. Ntugire ubwoba, mpwemu y'Imana ari kuri wewe. Tugomba dusaba ubwo bushobozi bw'Imana butugendeshereze, buturongore muri izo nzira zose Imana yateguye, muri uko kuri kose Imana yaduteguriye. Nk'abana b'abantu turashaka ubwo bushobozi bw'Imana butugendeshereza. Kaze dusenge. Mana uhambaye, Mana ukomeye, bwirukiro Mana ushizwe hejuru. Uri Imana yo kwizegwa, uri Imana ikwiriye, uri Imana imwe rudende, atayindi izoza kubaho izirengera wewe, atayindi Mana izoza ikuraho wewe. Nico gituma kubaho kwacu byahereye kuri wewe, kubaho k'umuntu byahereye kuri wewe. Uravuga ngo reka tureme umuntu asa natwe, murarema umuntu asa nawe ngo afise ishusho nk'iyawe. Uyo muntu ariko yarageze igihe arakuva ko arakora icyaha, ariko uno munsi wa muntu waramugarukanye. Wa muntu w'ukuri ari muri twebwe, yamwe mu Imana yarabyutse, yaravutse ubwa kabiri muri twebwe. Iyo ifatikanije na mwemu yayo, ibwiririkiranya nayo idutwara mu by'ukuri. Ndasenga nsaba ubwo bushobozi ku muntu wese ari muri kino kibanza. Ndasenga nsaba ubwo bushobozi ku muntu wese ari muri kino kibanza, mu izina rya Yesu Kristo. Mumugendeshereze mu kuri kose, mumutambukirishirize mu mugambi wose w'Imana, mu izina rya Yesu Kristo. Hari umugambi uri ku buzima bwacu, hari ubuzima nyakuri waduhamagariye butandukanye n'ikizi tubwira. Hari ukuri kw'isi, hari ikizivuga, ariko biratandukanye n'ikijuru ritubwira. Ndasenga ngo ubwo bushobozi bw'abiri biri mu mutima wawe butumenyeshe, maze buturongorere muri iyo nzira y'ukuri. Ndasenga sengera umuntu wese afite imitima ibiri n'irenga ibiri, mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mitima ibiri ni guhimbara. Oyaye, abatizera ntibashobora guhimbara umutima wawe. Ndasenga sengera umuntu wese agikekeranya mu izina rya Yesu Kristo, ashira umutima we ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umuntu wese agifise ikintu akandi kantu aboheye ko, agifise akandi kantu ahagaze ko atari Kristo Yesu, mu izina rya Yesu Kristo agendere mu kwizera Kristo. Igikorwa cy'ukuri ni ukwizera Yesu. Nta kindi gikorwa giciza, nta kindi gikorwa kibereye atari ukwizera uwo mwami Yesu. Nico gituma sengera umuntu wese agifise ikintu abangikanije n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo bushobozi bwa mwemu yera bumuve, bumutembemo, bumukoreshe, bumurongore mu by'ukuri byose mu izina rya Yesu Kristo. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Imana ibahezagire cyane.